ubwami bw'ibikoko igice ca mbere ca season ya kabiri. Ndibaza mwese season ya mbere aho yahereye muravyibuka, muribuka igice c'icenda ca season ya mbere ko caheze haje igikoko kidasanzwe. Ico gikoko kivuga ati ishamba rizonyibuka nzogaruka. Mbega kirya gikoko cavuga bijya bintu ni igikoko nyabaki, ni igikoko kimeze gute? Twumvise ko ari igikoko giteye ubwoba, igikoko gifise amaso nk'ay'umuriro, gifise amoya nk'ay'imfyisi, kikongera kikagira amaguru nk'ay'intambwe. Kuri ivyo rero ico gikoko kije ni igikoko nyabaki. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca mbere ca season ya kabiri kugira turabe uburyo vyagiye biragenda. Tugiye gutangura igisomwa cacu ubwami bw'ibikoko, intare, inkoko n'imfyisi. Nico gisomwa tugiye kuraba igice ca mbere ca season 2. Ijambo rya Vicagani ryari ritekanye, ariko itiro ntiryari rigifise amahoro. Igihuna gitangura kurota inzozi mbi, umuriro ugendagenda, amaso yaka nk'amacyara, n'ijwi ry'inguvu ridasanzwe rivuga ngo nsubiza ubwami bwanje canye nzoturire imizizi y'amahoro yanyu. Muri ico gihe nyene igikoko kidasanzwe catanguye kuboneka mu bice vya kure vy'iryo shamba rya Vicagani. Nta numwe yigeze abona neza mu maso haco, abavuga ko bigeze kukibona ama bakibonye bavuga yuko kimeze ngo gifise amaguru nk'ay'intambwe, gifise amoya nk'ay'imfyisi, gifise n'amaso nk'ay'ingwe yaka. Imfyisi ubu yicishije bugufi, ijoro rimwe yahuye n'inkoko irayibwira ati imisi y'umwiza ntirahera, ndazi akamoto ko yitwa umwami wa kera. Inkoko iratangara, umutware wa kera ninde? Inkoko irabaza. Imfyisi iramuraba mu maso itewe n'ubwoba, ifise ubwoba bwishi. Imfyisi iramuraba n'ubwoba bwishi, iramubwira ati igihe jewe n'intare twari batoya twahora twumva inkuru z'igikoko cabayeho imbere y'ibihe byose, cyaganza mu bwoba, mu bumara n'ibanga, bacitwa umuco w'umwiza. Mu gace ka kure k'ishamba rya Vicagani, ico gikoko kidasanzwe caravye hasi mu gisagara ca Vicagani kiri kure, gihagaze ku rutare kiravuga kiti bataye ubutegetsi bibagirwa amaraso y'iki gihugu, nzobibutsa Jesse ndi nkuru ahubwo ndi ukuri. Bukeye igisagara kivyuka gisanga amajambo yanditswe mu maraso kwibuye hagati mu isoko, umuco w'umwiza uriko uragaruka. Niyo majambo yari yanditseko ati umuco w'umwiza uriko uragaruka. Ivyo bikoko vyagize ubwoba cane. Inkoko yahamagaye ikoraniro yihuta. Intare ntoya ubu yari yakuze cane mu bumenyi no mu bwenge, iravuga ati ntidushobora kugwanya igitutu n'amajambo gusa, turakeneye ubumwe bushasha, dukeneye umugwi wo kurinda ishamba awe amashamba. Inkoko iravyemera, ariko kubwibwirizwa rimwe irabibwira ati igikoko cyose c'ubwenge c'intayimuka c'ubutwari gikwiye kuba muri uyu mugwi. Si inkomezi dushaka, ahubwo ubwenge nico kigwanisho cacu. Imfyisi yongera ati kandi nzoba umupererezi, igitutu kije ndakizi kubarusha mwese. Mbega uwo muco w'umwiza ninde? Kandi ni kuki uwo muco w'umwiza ushaka kwihura? Kandi uwo mugwi wo kurinda woba uzoshobora kugwanya imbere yuko haba icago? Ntucikwe igice ca kabiri citwa amazina ya kera. Dusize ibikoko vyiteguye, byashizeho n'abarinzi. Mbega bizoshobora kugwanya ico gikoko cange bizogenda gute? Ntucikwe igice ca kabiri ca season ya kabiri, turabe kino gikoko kije kumengo giteranya ubwoba, gikoresha amajambo y'uburozi y'isumu. Sinzi ko bino bikoko bizoshobora kukigwanya. Kuri ivyo rero nyimukeneye kuraba uburyo bizogenda, ntucikwe n'igice ca kabiri. Cyo kugira cyo nibagiye kuri subscribe, like na share, uzoba ukoze cyane.